mwiza wo kumviriza amakuru mu Kirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Armele Vigirimana. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze Armele mu makuru yacu y'uyu munsi. Ndakuramukije Hawa, ndabaramukije inshuti bakunzi muri komatega amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM, nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2019 nakabagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Ingwara y'imibembe ngo ni ingwara ivugwa igakira nubwo abantu benshi batabimenya, kandi iyo ngwara ikaba yibonekeza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Barasaba guhembegwa ku gihe kugira ngo bashobore kwitunganiriza mu miryango yabo, bashobore gutunganya ibi na biriya. Abo nabo akaba arabasanze bakora umwuga wo kubaka. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye mu kanya nido rya makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Ingwara y'imibembe ngo ni ingwara ivugwa igakira naho abantu benshi batabimenya, kandi iyo ngwara akaba iriko iribonekeza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero nyene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burigisha abaganga batandukanye ukuntu bakira abagwayi b'iyo ngwara. Tukaba tubibwirwa n'umugenduzi akorera mu karere k'ubuvuzi ka Magara. Reka tumumvirize. Ingwara y'umubembe isanzwe ikurikirana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biciye mu mugambi wayo witwa penirite, no mugambi ujejwe kurwanya ingwara y'umubembe hamwe n'igituntu. Murumva rero ko ubushikiranganje ntibugwanya iyo ngwara mu karere k'ubuvuzi ka Bugarama gusa, ahubwo uyigwanya mu gihugu cyose. Izinyigisho zatunganijwe mu karere k'ubuvuzi ka Bugarama, aho naho dufise amavuriro agera ku 17. Ni naho twatumiye rero abasanzwe bavura muri ayo mavuriro bashika ku 17 nyene. Ingwara y'umubembe ni ingwara ivugwa igakira, nubwo mu myaka iheze twabona ko umengo ntigaragaza cyane mu gihugu canke aha mu karere duherereye, ariko turabona ko hari abagwayi bamwe bibonekeza. Ari nayo ntumbero dufise kugira ngo twibutse abasanzwe bavura ko iyo ngwara ihari, kandi twongere tubibutse ko ari ingwara ivugwa igakira. Muri make rero no kubamenyesha ko batosinzira mu bikorwa vya misi yose basanzwe barangurira mu mavuriro, ko nico batocibagira no kubibutsa ibijanye n'ingene bo kwakira abo bagwayi, ingene botanga inyigisho mu kibano canke ku bantu bose baje kwivuza, kugira ngo twese tuyigwanirize hamwe, kuko hariho uburyo bwo kuyirinda. Gwayi itaramufata hari uburyo ashobora kuyirindamwo. Mu gihe naho amaze gufatwa, amaze kubona ibimenyetso vy'ibanze, tukababwira ko yoca yihutira kuja kwa muganga atarasinzikara. Uburyo bwo kwirinda ingwara y'umubembe buja n'ingene ingwara y'umubembe isanzwe yandukira, aho twovuga abantu basanzwe baba hamwe barashobora kuyanduzanya bivanye n'ingene bahema. Ubundi buryo bwo kwirinda ni bijanye n'isuku. Mwese murazi ko isuku niryo soko ry'amagara meza, nibaza ko namwe bwe musanzwe mubizi. Iyo abantu basanzwe bagira isuku neza, navyo biraheza bikaba uburyo bwiza bwo kwirinda ingwara y'umubembe. Kindi abantu bose bakwiye kumenya kandi bagakorera ko ni bijanye no gufungura. Ingwara zituruka gufungura nabi nazo nyene ziratuma umuntu ashobora kudevelopa canke kugwara iyo ngwara y'umubembe. Barasaba guhemberwa ku gihe kugira ngo bashobore kwikenura mu miryango yabo. Habo nabo nabasanze bakora umwuga wo kubaka. Sekera Bandya Eliyakimu numwe mu basanze bakora ako kazi, agira ko akebura abakoresha narijya ngo arakazi katoroshe kandi kashobora kubamwo n'intambamye. Reka tumutega amatwi nawe yavuge kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Nyuma twege dukora akazi kacu ko kubaka, niko kazi kacu ka misi yose kadutungiye imiryango. Mugabo nakazi twama twahuye n'ingorane cyane gukora karaturusa, hanyuma maze kuturusa ugasanga hamwe hari ibyo dukora imvura ikadutesaguza ke tukakora mu gihe cy'imvura. Hora rero kazi kacu rero katugora muri ubwo buryo, handi kari katubesezeho niko kazi kacu katurereye abana. Iyo tukaronse abana bababayeho neza bariga hanyuma bagafungura, hari gihe bisika uwo dukoreye ntaduhembe, ariko twavuga ko ari bake baranka kuduhemba, mugabo baradutevya ukazusanga iyo tukeneye nk'akanoti amanze kuturindiriza bakaduha amasango, tukarindira amasango akarengana. Ivyo byose rero niyo zangorane navuga dukunda guhura nazo mu kazi kacu, usanga rero ntibitworohereze muri uwo mwuga. Ico gituma rero kenshi twihangana gusikaho isango ihereye bakaduha. Ico tusaba no kugira abo dukorera iyo tubasavye akanoti bakaduhe, kuko nako dukora tugira ngo kadufashe
kadufashe mu miryango nko twabivuze, kadufashe mu miryango yacu, iyo abana bakeneye akanoti ku ishure tutse tukaronka ama tukabafashisha. Akaba ari naho rero amakuru yacu agarukiye. Reka nshimire abo mu ruganda butorokanya amakuru yadutorokanirije, nshimire Richard Ndayizigiye yari mu buhinga bw'ivyuma. Reka ndabakengurukire namwebwe mwese mwarimu yateze amatwi, ngire ko ndabifuriza akayabago kuba maze kubironka. Amakuru nayo mukamwe yashikirijwe na Ahumere Bigirimana, naho ubutaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.